Bakunzi ba CANAAN TV, ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka dusenge. Sendambirwa mwami Imana kugushima no kugushimira ibyiza ntangero dukorera buri munsi. Sendambirwa kuvuga icubahiro cawe ni neza yawe. Watugiriye neza Mana, tugira abadamu kandi dusaba kuba inkingi kandi ukadufuza kuba ivyitegererezo. None muvyeyi mwiza ndagushima kandi ndagukunda kubyo wabigize kugira ngo izina ryawe ryubaha kandi rishimwe yabonye ibikorwa byiza dukora. Icubahiro cyose kibi cyawe mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo senze gutyo, amen amen. Rero uyu munsi tugira turabire hamwe abagore bifuza batanyurwa. Haleluya. Abagore bifuza bagwa mu vyaha kenshi. Ukabona ikintu cyose ukacifuza, ukabona ikintu cyose urakigomba, wumviriza amahera impera n'imperuka uragwa mu vyaha kwera itama. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Itanguriro, turasoma igice ca 3, dusome mu murongo wa 6 n'uwindwi. Uwo mugore abonye ico giti ko kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura ku byo camye arabirya. Ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Amaso ya bombi arihweza, bamenya yuko bagenda gusa, bafatanganya ibibabi vy'imusukoni bironkeramwo uducocegwa. Amen. Uyu mudamu ni Eva. Yuguruye umuryango, yugururira Satani. Batangura kuganira. Aramubaza ati mbega Eva, ibi biti byose mbona ngaha muri itongo murarekuriwe kubirya? Eva aramubwira atego, ati kiretse igiti kimwe gusa. Ati kubera iki none mutakirya coco? Ati kubera Imana yarakitubujije. Yaratubwiye ngo nitwakirya ngo no gupfa tuzopfa. Satani ati wakijujuwe. Ati we numva ko Imana yabahenze. Ati yabonye ko hamwe mwokirya mwohava mugira ugutahura nkayo. Satani ikirigira ngo Eva yaza akaguma ariko arakiraba, akaguma ariko aracitegereza ngo mu nyuma aravuga ati basha iki giti ni ciza kirabereye ijisho kandi no kuribwa je mbona no kijya vrema. ngo aracamura ararya, ahereza n'umugabo wiwe ararya. Urumva? Ahereza nande? Ahereza n'umugabo wiwe ararya. Ngo buno nyene bagifungura w'amaso yabo arihweza, abona ko bari gusa. Ngo baca bagenda hehe? Mwishamba. Bantu b'Imana nagenda babwire ngo icyaha iminsi yose iyo kije kikuzanira n'ibindi bintu bibi byinshi. Urumva, haba gukebana, haba gucanira imanza, haba gucana, haba ibibi kubera icyaha cinjiye. Kandi cyavuye hehe? Kuri uyu mugore, kubera kwifuza kwiwe, akwegera umugabo, akwegera n'isi. Jewe wone narumvise amakuru, mwarumvise amakuru yagiye asakara y'abagore bagiye bagafata amahera y'abandi bakajya kugura imiduga, bazi neza ko ari kwagura imiduga mu mahera atarayabo. Usanga bari kwegeye ubwabo, bakwegeye abagabo babo, bakwegeye n'abana babo. Kubera kugira iki? Kwifuza gusana naka, gutwara imodoka nk'iya naka, kubaka etage nka naka, gufata amasorti nka naka. Kwifuza bikwega icyaha. Kwifuza muravyuma bikwega icyaha. Eva ngo arakiraba, aracifuza, abona ari giteri cyamwe kibereye kuribwa. Muze murabe kenshi abantu abadamu bagwa mu makosa benshi
n'abatanyurwa bama bashaka kwifuza, bifuza ibintu, bifuza kwereka ije kajya kantu ntokaro, kwereka into twara telefone nk'iya naka, kwereka into ntoronka kaduga nka naka, kubera iki ntofata vacances nka naka, ugasanga biriko bimukoresha amakosa azomwica akamwicira n'urugo rwiwe rugaherengetera. Muze muri abagore banyugwa baratungana, baratekana, ariko umugore atanyugwa akora amakosa menshi. Ntibimugora no gukora icyaha, ntibimugora no kujya kuyaca, ntibimugora na gato. Kubera avuga ati byanka byakunda kijya kintu nenda kukironka. Aca mu nzira mbi, iyacamwe yose si kibazo kuri we. Ikibazo afise gusa nuko aronka ico yifuza. Turiko turavuga kuri aba bagore, nagira nkubwire ngo ni wanavyumva. Jya mu cumba usenge, niba ako kageso kari muri wewe, uje mu cumba usenge cyangwa uje ku musozi sindabizi, upfata umwanya usenga Imana, uti Imana ntize y'ingeso, ntibereye umugore yiyubashe. Upfata umwanya usenge, urire Imana twarabonye yuko nta numwe tumva. Haleluya. Kandi ntikeneye no mu intermediate, ntikeneye uwundi muntu ucako. Umva igihuzu cyari gikingiriye ahera cyaratabutse ngo umwe wese yishikire. Si umuhereza akeneye kugushikirayo. Sinaka akeneye kugushikira. Wewe ubwawe urishikirayo, Imana irakumva. Kuko abizeye Yesu bose bahindutse abami n'abahereza. Haleluya. Urishikirayo ukayibwira kandi irakumva. Amen. Ndakwinginga muntu w'Imana, ureke kugura umuryango kumugwanizi, kuko umugwanizi kuko arazi cukunda, arakize arazi inzira cyangwa kugira ngo akugwishe. Uko bimeze kose Satani araza ahantu aduca kugira ngo adushikire. Urumva ko Eva yabonye ati kugira nshikirize ndaca muri Eva, kandi ndamutereza kwifuza ko ndazi kwigisho ry'umugore ryama ryifuza. Haleluya. Amuterereza ico cyaha bituma kwegera isi yose. Nawe uyu munsi ari ibintu uri kurakora bizogukwegera wowe ubwawe, bikwegera uruvyaro rwawe, bikwegera umuryango wawe wose. Haleluya. Rero twirinde tuba abantu banyugwa n'ivyo dufise. Haleluya. Tuba abantu banyugwa n'ivyo dufise, kuko kwifuza ni icyaha kibi, kandi gishobora kugukoresha amakosa ateye ubwoba. Intege nke rero zawe Satani arazizi, n'izanje arazizi, ariko umuntu azotuma tunesha n'umwami w'amahoro, n'umwami Yesu. Uyo nawe ariteguye kukugirira neza, ariteguye kungirira neza, ariteguye kuguha inkomezi. Byose biva ku mutima wowe ufise, ukubanza kumenya intambara uri kugwana nazo. Haleluya. Umwe wese aje arumviriza ibi turiko turaganira, avuga ati mbega jewe mu byo bavuze byose intege nke zanje ziri hehe? Mbega uyu munsi ndashaka kuzinkiza. Wewe ntavyo ushoboye, ariko hari umwami ashoboye byose, kandi yarabivuga neza ngo imitwaro yanyu yose yacu twese ko tungana turi mwisi tuyimuzanire. Haleluya. Rero utarakigira umutwaro ngo wone ko ari kibazo, kugwa biroroshe, ariko wamaze kubona ko ari ingorane, izo ngorane ziroroshe kuvamo. Haleluya. Ko dufise umwami atuneshereza byose. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirire. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse, kandi ngushimira ko imigambi yawe kuri twebwe ni myiza gusa, si ivyagariko ni amahoro. Intege nke za buri muntu wese mwami Imana urazimukiza, ukamuha inkomezi zo kunesha ibimugerageza n'ibimugwanya byose. Rero n'ubu ndasenze ngo umwe wese azokumva iri jambo akabona hari aho mwami Imana yatiriganye, azi imbere yawe umuhe izo mbaraga zo kunesha ivyo byose. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, n'icubahiro cyose kibi cawe, mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.